Yeah, yo. On the beat. Yeah, yo. I'm a boss wanje membaneza ubutame bwanjye muri wose nicuza now I became brighter metamorphosed like butterfly later to the world umukama niwe mwungere wanje ntacyo nzokena kuko niwe mu boss wanje uye mwijura manuka sa nkanje nkunda kuruta uko nikunda mu buzima bwanje umukama niwe mwungere wanje ntacyo nzokena kuko niwe mu boss wanje uye mwijura manuka sa nkanje nkunda kuruta uko nikunda mu buzima bwanje. It's a miracle yankunze ndumusinyifu anyereka ngo kora uko umunyumve ndumujoyfu umukiza yarancunguye mu mwiza yarandokoye nari naracumuye hejuru yarandugije amashene yaracagagoye impome zarabomotse umukama niwe kirore nirabamwo nkaryoherwa niwahoraho niwizere nawe uzobaho uzura ibyiza umwami Imana arazi gukiza abamwubaha yemeye no kubaha imfunguruzo z'ijuru. I believe in God and nobody else. I live in Him. Now I'm strong to fight the devil back. I'm the bread of life, it says the Lord. He's the beginning and the end, praise the Lord. He's knocking at the door, waiting for you to open. Listen to Him, He's calling, please to open. Umukama niwe mwungere wanje ntacyo nzokena kuko niwe mu boss wanje uye mwijura manuka sa nkanje nkunda kuruta uko nikunda mu buzima bwanje umukama niwe mwungere wanje ntacyo nzokena kuko niwe mu boss wanje uye mwijura manuka sa nkanje nkunda kuruta uko nikunda mu buzima bwanje. Jesus said, I'm the door for the sheep. I'm the one who gives life, I'm the one who takes it back. Whosoever believes with me will never die, but he'll live in a place where nobody cries. Munyumvuko nukuri kuva kuhoraho nimwizera Imana namwe ndabizi muzobaho yataba Imana by'ukuri simba meze ukomeze yambwiye ngo mwana wanje ngwino ndagukomeze ndakomera nk'urutare ndamushima niwe ntare niwe nzira kabukuri n'ubugingo namumenye menye ukuri n'ubugingo ambwira ngo mwana wanje ngwino uve mu mwijima hama ndaja ku mucyo nkaba mfise ubuzima ndabimenye ndi muto nzobandanya gushika no mu gupfa kwanje azonyakira nigishika niyamamagara naho umukama niwe mwungere wanje ntacyo nzokena kuko niwe mu boss wanje uye mwijura manuka sa nkanje nkunda kuruta uko nikunda mu buzima bwanje umukama niwe mwungere wanje ntacyo nzokena kuko niwe mu boss wanje uye mwijura manuka sa nkanje nkunda kuruta uko nikunda mu buzima bwanje. Umvumereza ati mwami siwazobona ijuru utari ukora ibyo data wo mwijuru agomba munyumvite ngomba kubabwira hanyuma ndasabye mu ntege amatwi ntawe ukunda Imana akanka mugenzi wiwe ntawe usaba imbabazi Imana akazima mugenzi wiwe Imana ntiyakira mwijuru abantu nkabo. Believe my words kurira Imana mu nzira zose n'ukuri kose kabiri kose Imana ni byose gatatu kose baramwihakanya ariko ahindura byose. I love my Lord because He died for me on the cross. I believe in God with all my heart, I live in God with all my life. I know that I can confess you all, but I know my Lord can change you more. Take your pen and write my words, I know that you can memorize my voice. We come to His door, it's wide open, hey faith and Lord and try off that. Umukama niwe mwungere wanje ntacyo nzokena kuko niwe mu boss wanje uye mwijura manuka sa nkanje nkunda kuruta uko nikunda mu buzima bwanje umukama niwe mwungere wanje ntacyo nzokena kuko niwe mu boss wanje uye mwijura manuka sa nkanje nkunda kuruta uko nikunda mu buzima bwanje. It's true once again. Hot mix on the beat. Why me?